Amahoro y'Imana, amahoro ava ku kwihana no kurandura icyaha, ashishikare kubana namwe bakundwa b'umwami. Ego nongeye kubaramusa irigera kandi ndabipfuriza ayo mahoro ngo ashishikare kuzigama no kuramira ubugingo bwanyu. Ikiganiro muri ko murumva ni ikiganiro ijambo ry'umunsi, ni ikiganiro civuga butumwa gitunganywa kikongera kikanashikirizwa na mwene so Mugakiza iradi ndiho kubgayo. Turi mu byigwa bizomara iminsi igera kuri 12. Ibyigwa bigabuye mu mice igera kuri 2, umuce wa mbere n'umuce wa kabiri. Teme y'ibyo byigwa iravuga ku ntumbero y'ubutumwa bwiza n'intambara z'umukristo. Intumbero y'ubutumwa bwiza n'intambara z'abantu b'Imana hano muri nosi tubayemo. Igice cya mbere cyaratubwiye ibitari bikeya ku ntumbero y'ubutumwa bwiza. Igice cya kabiri kiratubwira ibitari bikeya ku ntambara z'abantu b'Imana hano mu isi. Ariko naho igice cya mbere cyatubwiye ku ntumbero z'ubutumwa bwiza, hari bikeya cyatubariye ku ntambara z'abantu b'Imana muri nosi. Kandi naho igice cya kabiri kizotubwira ibitari bikeya ku ntambara z'abantu b'Imana hano mu isi, ntizizobura n'ibindi zizatwongereraho ku ntumbero y'ubutumwa bwiza. Ndagomba ngo umwe wese arushizeho gukurikirana ico ijambo ry'Imana rizogenda rimubwira uko bino byigwa bizoshishikara bitangwa. Umwe wese ahari hose amenye ko hano mu isi atari iwabo. Hano mu isi twese turi ingenzi, duhaca tugenda, ariko iminsi umwe wese yagenewe yo kumara muri buno buzima, iminsi yose umwe wese yagenewe yo kumara hano mu isi akicambaye umubiri kandi akiri muri nosi y'abazima, ibyo akora byose ari byiza cyangwa ari bibi azobihererwa impera akiri muri nosi n'inyuma y'urupfu. Bivana n'ukuntu yabayeho n'ibyo yabaye akora, kandi na cyane cyane bikavana n'ukuntu yarangije urugendo rwiwe hano muri nosi. Zunguruka ibizunguruka itandukanye, kora ibikorwa by'uburyo bwose butandukanye, ariko uko uzorangiza urugendo rwawe kuri nosi nicyo kintu cya mbere giteye ubwoba, kandi nicyo kintu cya mbere umuntu akwiye gushira ku mutima. Amaherezo nabiri, hari abarangiza bagapfira mu byaha, iherezo ryabo ni muri gihonomu, aho bazobabazwa ibihe bidashira mu muriro. Hari abarangiza bakarangiriza mu mwami Yesu Kristo, bakarangiza bitunganije cyaha kibarega, amaherezo yabo ni mu bwami bwo mu ijuru, aho bazoba ibihe bidashira mu mahoro no mu munezero. Nama nakibwiye abantu, ugomba gupfa nk'uko abagororotsi bapfa nabeho nk'abagororotsi, kuko urupfu rushikira abantu giturumbuka. Kandi ugomba kurangiza neza nagende neza, kuko urupfu nyene rushika giturumbuka. Kandi urupfu rutaraza, Yesu Kristo arashobora kuza, kandi nawe azoza nk'igisuma abantu batiteguye. Ikindi nacyo nkunda kubwira abantu niki, nimba hari ibintu wama uri kurakora iminsi yose, amahirwe menshi nuko urupfu ruzobigusangamwo canke inzambi zobigusangamwo. Nimba wamurakora ibyiza, shishikara wamukora ibyiza, urupfu ruzogusanga mu byiza cyangwa inzambi zogusanga mu byiza. Ariko nimba wamurakora ibibi, gahunda zawe iminsi yose ari ubusambanyi, guhera kuwa mbere kugera kwa Mungu, wama mu kaboregwe guhera kuwa mbere kugera kwa Mungu, wama mu biyayuramutwe cyangwa wama mu bishirasoni by'uburyo butandukanye, wama mu bihumanya by'uburyo butandukanye, guhera kuwa mbere kugeza kwa Mungu, guhera mu kwa mbere kugeza mu ka 12, amahirwe menshi nuko urupfu ruzo gusanga muri ibyo bihumanya nyene. Kandi naho uba wifuza gupfa nk'umugororotsi, kuko ubayeho nk'umunyabyaha, uzopfira mu byaha. Imana itubabarire cyane. Iyi rero ni incamake y'ibyigwa bigera kuri 6 byitangiye imbere, na cyane cyane bitubwira ku ntumbero y'ubutumwa bwiza. Umwe wese araba umwanya arimwo afate ingingo ikwiriye, akore igikwiriye n'ikibereye. Yesu Kristo adufashe cyane. None rero uno munsi turakomeza n'ikigwa kigira ndwi, kuko ibyigwa 6 bya mbere byararenganye, hacaho iminsi irenga 7 gatoya atawutumwa bwiza buriko buratunganywa, kumvuze byari byitambitse imbere, ariko dushimira Imana ko kandi ibiganiro byongeye gutangwa. None rero uno munsi dufise ikigwa kigira ndwi, nico tuza kwigako. Teme yacu ivuga uko Kristo Yesu yatubereye akarorero mu kugwana no mu kunesha umwansi Satani. Iyi niyo teme tuza kwiga ko mu kigwa kigira ndwi irigira, kandi mbaye ikaze cyane twishimikize amajambo y'Imana.
Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu igihe cyose yamaze hano mu isi, guhera akivutse kugeza ku gupfa kwiwe yagumye mu ntambara agwanywa na Satani, haba aciye mu mubiri, haba aciye mu isi, cyangwa Satani ubwiwe akamwubahuka bagahangana imbona nkubone. Imana idufashe cyane. Ariko muri izo ntambara zose umwami wacu Yesu Kristo ntiyigeze aneshwa namba, muri zose yaranesheje. Rero ko natwe abizera uwo mukiza wacu twama mu ntambara tugwanywa n'uwo mwansi nyene ari we Satani, dukwiye kwigira kuri Kristo Yesu gutyo ngo natwe tubone kwama tunesha. Niyo mpamvu na Yesu ubwiwe yavuze ngo mukiri mw'isi muzokwama mu ntambara, ariko ngo nimureme nimuhumure kuko nanesheje isi. Paulo avyandika neza ngo Kristo wagerageje nk'uko tugeragezwa, ariko we akanesha ngo azotugwanira atuneshereze nitwageragezwa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo tabaza nawe uzotabagwa, saba uzohabwa. Yesu yaracongeye ko arakivuga ngo isi ni yabanka, nimuze mutangare nanje ubwanje yabanje kunyanga. Rero Yesu Kristo wadukira inzira y'agakiza nawe yahuye n'intambara nyinshi agwanywa na Satani ngo nashike kwihangiro ryo kudukiza. Ariko Yesu yaragwanye intambara zose arazinesha, agakiza karaboneka. Ubu nawe uri mu ntambara kugira ngo agakiza ukakire. Yesu yaragwanye intambara aranesha, agakiza aragatanga. Nawe utegerezwa kugwana intambara ukanesha kugira ngo agakiza ukakire hamukizwe. Imana idufashe cyane. Suzuma rero urabe ibibazo uri kurahura navyo uko bikangana. Mbega muri kano kanya ho ndiko ndavugana nawe warakiriye agakiza, ukaba warakijijwe, Satani araguhiga ukingwa agakiza ugati. Nimba utarakizwa naho araguhiga, arakuboha n'iminyororo akakundadira kugira ngo agakiza utakakire. Abakakiriye arabahiga ngo bagate, abatarakakira ndavuga agakiza, abatarakakira arabahiga ngo bagume mu minyororo ntibakakire. Raba rero umwe wese nkuko natanguye ndakivuga mu biganiro by'ibanze, umwe wese ari mu ntambara. Waba wakiriye agakiza cyangwa utarakira agakiza, twese turi mu ntambara. Abakiriye agakiza Satani arabagwanya ngo basubire mu byaha, abari mu byaha nabo Satani arabagwanya ngo nibumva ubutumwa bwiza ntibumvire bagume mu byaha. Imana tubabarire cyane. Umwe wese amenye umwanya arimwo, hamara bigikwire n'ikibere, na cyane ashize umutima ku iherezo ry'urugendo rwiwe rwa hano mw'isi, ashira umutima ku gihe ciwe cyo kwamburwa uyu mubiri twambaye akawuvamwo, hama atunganye ibikwiriye, akora ibibereye mu gihe agifise umwanya. Imana idufashe cyane. Twishimikiza amajambo y'Imana rero dusoma mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, turangirize mu gitabo cy'Abaheburayo dusome amajambo y'Imana. Turasoma twihuse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 2 mirongo ya 49 kugeza kuri 52. Indanzi z'amajambo avuga ngo Yesu asigara i Yerusalemu. Arababaza ati, ni iki cyabateye kundondera? Ntimwari muzi yuko bikwiye ko mba kwa Data? Ntibamenya iryo jambo ababwiye. Amanukana nabo aja i Nazareti, yama abumvira. Nyina abika ayo majambo yose mu mutima wiwe. 52 havuga ngo kandi Yesu agwiza ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana n'abantu. Imana ihabwa icyubahiro. Abaheburayo igice cya 5:9 naho harayandi majambo y'Imana twishimikiza. Indanzi y'amajambo iravuga ngo uko Yesu umuherezi mukuru aruta Aroni. 7 haravuga ngo Kristo mu minsi yabaye mu mubiri, amaze kwinginga no gusenga cyane, yashoboye kumukiza urupfu, atakamba cyane arira, kandi amaze kumvirwa kubwo kuyubaha kwiwe, naho yari umwana yigishwa akumvira Imana n'ibyo yababajwe, kandi amaze guhingurwa rwose abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Dusenga Imana. Habwa ishimwe n'icyubahiro Mana ugira neza, habwa ishimwe n'icyubahiro Mana y'ubushobozi n'ububasha. Uyu munsi ukoze ikindi gikorwa gikomeye cyane, kuko Mwami Imana ushingiye intaho umusabyi wawe Mana ugororotse kugira ngo buno butumwa bwiza bwongere butangwe. Erega Satani nahimbagwa yuko tuvuga, mugabo wowe wadutumye kuvuga, urakinzira Mana tukavuga. None iri jambo ryawe rero ndagoba ngurishingire intahe mu mitima y'abaryumvirije bose, uwumvirije wese umuhe kumvira kugira
kugira ngo umwami Imana iri jambo ryawe rironke ikibanza mu mitima ya bose kandi rikora icyo ugomba. Ariko ndataramuje Satani n'abadayimoni, ndavumye ububasha bwose bw'umwijima, mburijemwo imigabo n'imigambi yose ya Satani ko bariko barumva bose. Ishaka ryawe riranguke, ni mu izina rya Kristo Yesu mbisabye nizera, amen. Nshuti ya Kristo, navuze ibitari bikeya mu ntangamarara ya kino kigwa cy'uno munsi, ariko icyo ngomba kongera ko ngiki: Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu yanesheje Satani mu ntambara zose, kuko yashize umutima wiwe wose n'ubwenge bwiwe bwose n'ubugingo bwiwe bwose n'ingomezi ziwe zose kuri bino bintu bitatu bikurikira: icya mbere, kumvira uwamutumye; icya kabiri, kurangura no gushitsa icyo yatumye; icya gatatu, kwamana inkomezi. Ngibi bintu bitatu nyamukuru byatumye Kristo Yesu mu ntambara ziwe agwanywa na Satani anesha. Satani yaramugwanije Yesu Kristo aciye mu mubiri, ariko naho nyene Yesu Kristo yaranesheje, ntiyigeze aneshwa na mba. Satani yaragerageje Yesu Kristo aciye mu isi, ariko naho nyene Yesu yaranesheje, ntiyigeze aneshwa. Satani yarubahutse umwami wacu, ahangana nawe mbona nkubone. Muranavyibuka amazi imisi 40 n'amajoro 40 ari mu masengesho, Satani aramugendera, imbona nkubone barahangana, ariko naho nyene Yesu Kristo yaramunesheje. Kubera iki? Bino bintu bitatu yabishize ku mutima wiwe wose n'ubwenge bwiwe bwose n'inkomezi ziwe zose n'ubugingo aherezamwo kumvira uwamutumye, kurangura no gushitsa icyo yatumwe, kwamana inkomezi. Imana idufashe cyane. Bino bitatu kimwe gikeshe nticyuzure neza kiratuma ibindi byose byangirika. Nimba nawe utahura neza ko kwisi utizanye ari uwakuzanye, kandi nimba utahura yuko uwo yakuzanye hari icyo yagutumye kumukorera, ukwiye kwama ushira umutima ku byo wagutumye mu isi yagutumye gukora. Wumvira uwo yagutumye, hama kandi icyo watumwe ugiharanire kandi ukiniganire maka urangize urugendo rwawe ukiranguye. Hama kandi kugira ngo ibyo byose bibiri bishoboke, kugira ngo ushobore kwama wumvira Imana hariho Satani akubuza kuyumvira, kugira ngo ushobore gukora ibikorwa Imana yagutumye gukora hariho Satani akubuza gukorera Imana, bisaba ngo wame uri mu nkomezi. Satani akugwanisha umunesha, kugira ngo niwanesha Satani wumvira Imana, niwanesha Satani ukorera Imana. Dusubiye mu itanguriro rya byose, Imana irema Adamu kugira ngo aganze isi yose n'ibirimo byose, hama akorera iki? Imana, bafashanye n'Imana mu kubungabunga ibindi biremwa byose. Kandi ntumbero nyamukuru yindi, asenga Imana anayihimbaza. Imana idufashe cyane. Mugabo benshi si byo bariko barakora. Ikindi gikomeye gusumba ibyo byose mpejeje kuvuga byo kuri Adamu, mwibuke Yesu ibyo yabwiye intumwa ziwe. Aravuga ngo nkuko data yantumye niko nanje mbatumye. Yesu aravuga ngo icyo data yantumye ni kugira nte? Gukiza no kurondera icyari cyarazimiye. Nimba Yesu yavuze ngo ndabatumye nkuko data yantumye, birasigura ngo yatubwiye yuko natwe misyo adusigiye amaze kuduga mu ijuru ariyo gukiza no kurondera icyari cyarazimiye. Niyo mpamvu ikivugo cya ministeri ijambo ry'umunsi ari iki: twakirijwe gukiza abandi. Iki nicyo kivugo cya ministeri ijambo ry'umunsi: twakirijwe gukiza abandi. Amabango atandukanye aragabanganya mu bikorwa by'Imana, ariko yose iyo tuyakoze neza, tuyashizemo umwete n'ishyaka n'ubwira, atakwivayanga, atari mu mubiri, tukayakorera mu mpemu no mu kuri. Usenga agasenga mu mpemu no mu kuri, uririmba akaririmba mu mpemu no mu kuri, uvuga ubutumwa bwiza akabuvuga mu mpemu no mu kuri, uhanura agahanura mu mpemu no mu kuri, umwe wese mu ibango ryiwe uvugisha akavugishwa mu mpemu no mu kuri. Byose twese twegeranije hamwe twubaka umubiri wa Kristo n'igikorwa cy'Imana, kandi twese dukoze neza tuzana abantu ku Mana. Abatarakizwa turabazana mu gakiza, abakijijwe bakaguma mu gakiza. Twakirijwe gukiza abandi. Rero Yesu Kristo yatubereye akarorero mu ntambara ziwe zose,
mu buryo bwinshi cyane, ariko ibyatumye anesha ntaneshwe namba nuko yumvira Imana yamutumye kandi yaharanira kurangura no gushitsa icyo yatumwe, kandi yaharanira kwamana inkomezi. Yesu yakora ibikorwa byiwe byose ku murango, mwijoro akarara ku musozi ariko arasenga, kandi yatanguye ministere yiwe n'amasengesho y'iminsi 40 atarya atanywa. Naho yari Imana, naho yarazi neza ko yuzuye inkomezi n'ubushobozi bw'Imana, ariko kuko yari yambaye umubiri yategerezwa kwiga kumvira Imana, yategerezwa kwiga kumvira Imana kugira ngo arangure icyo Imana yamutumye, kandi yategerezwa kwama ariko arasenga Imana kugira ngo aronke inkomezi. Murabyibuka kuri wa musozi Getsemane ariko arasenga aremewe n'umubiri, naho umutima wari wakunze. Muri Luka niho habivuga neza ngo yasenze gatatu asaba bya bindi nyene ngo igikombe kimurengane, mugabo ngo haza marayika amuha inkomezi bituma yemanga ubugombe bw'Imana, aragenda arabambwa. Nawe uharayire kwamana inkomezi kugira ngo uzushobore kunesha Satani, bikunde wame wumvira Imana yagutumye, hama wamurangura neza icyo yagutumye uko bucya nuko bwira kugeza ku iherezo. Niyo mpamvu Yesu Kristo ku musaraba hari ijambo rikomeye yavuze ngo data birarangiye. Yesu yaravuze ijambo rikomeye ku musaraba ati birarangiye. Ibiki? Data, ibyo wantumye byose ndabigizene, ndabisoje, none rero akira umwana wawe acaracikana. Ndakwifuriza ko nawe umunsi warangije urugendo rwawe kuri ino si uzovuga uti mwami Yesu birarangiye, ibyo wantumye byose birarangiye. Imana yatumye Yesu, Yesu yatumye twebwe. Nitwarangura icyo Yesu Kristo yadutumye, tuzoba turanguye icyo Imana itugomba ko, kuko Imana niyo yatumye Yesu, Yesu nawe aradutuma. Kandi Yesu yavuze ngo unyumvira azoba yumviye uwantumye, ukora ibyo ngomba azoba akoze ubugombe bw'uwantumye. Kandi nimwagenda nk'uko ngomba, nimwanyumvira mukagendera mu mabwirizwa n'ibyagezwe byanje, mukaba mwitondera ibyo mbagera byose, ngo jewe na data na mwemwe tuzogerera muri mwebwe. Niyo mpamvu yavuze ngo nta shami ryo kwama ritari ku muzabibu, mube muri jewe nanjye mbe muri mwebwe, hama ibyo mukora byose bizobasha kugira ikimazi. Imana idufashe cyane. Nimba koko wemanga kuri umukristo, uba uwa Kristo koko, kandi we ishami riri kuri Kristo Yesu, hama wamukora ibyo Kristo Yesu agomba, wama ivyamwa vya mpemu yera, nk'uko mpemu tumuronka avuye kuri Kristo Yesu ngo adushoboza tuyobore kandi atwigishe. Yesu Kristo abwira nyina na se bariko baramurondera ngo mbega ntimwari muzi ko nkwiye kuba kwa data. Rino jambo mu Kirundi rivuga kuno, mugabo muri Bibiliya y'Igifaransa ririvuga ukundi, reka turyumvirize. Muri Bibiliya y'Igifaransa irisobanura neza kandi ntibahungabanye imitima. Uko Bibiliya yagiye isobanurwa mu ndimi hari ibintu bitari bikeya byagiye bihindurwa, mugabo usoma ijambo ry'Imana wese asabwa gusoma Bibiliya yatanguye gusenga Imana, ngo mpemu w'Imana bari bamuyobora, kugira ngo nibitanditswe ariko bikwiye kwandikwa cyangwa byari bikwiye kwandikwa, mpemu w'Imana bimutahuza. Dusome amajambo y'Imana twahereye ko yo muri Luka 2:49-52 muri Bibiliya y'Igifaransa. Mwumvirize ingene ho habisobanura neza. Haravuga ngo il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ndahasubiramwo. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mani habicyubahiro. Umurongo nagomba guhagarara ko nuwonye na 49 ngo mbega ntabwo mwari muzi ko ntegerezwa kwitaho ibikorwa bya data. Hahandi mu Kirundi havuze ngo ntimwari muzi ko nkwiye kuba kwa data. Niyo mpamvu abasoma Bibiliya bakwiye kuyisoma basenze ngo barongorwe na mpemu yera. Rino jambo muri Bibiliya y'Igifaransa rifise uburemere bwose. Ntimwari muzi ko nkwiye kwitaho ibikorwa bya data. Iki nicyo kintu cya mbere Yesu Kristo yashize ku mutima mu minsi yiwe yose yamaze kuri ino si, kandi yari yambaye umubiri nk'uw'iwacu. Yarageragezwa nk'uko natwe tugeragezwa. Mu runganwe bakuranye baragenda mu bibahimbara, mugabo wewe yarazi
misiyo yamuzanye ku isi ko ariyo kugira ngo yitange abantu baronka agakiza. Nawe ubwa mbere ako gakiza Yesu Kristo yitanze kugira ngo uronke, ukwiye kwitanga ngo ukakire, hama umaze kwakira ako gakiza kamenyeshe n'abandi wakirijwe gukiza abandi. Kugira ngo rero ibi gushobokere, wumvire Kristo Yesu yagutumye. Nkuko data yatumye Kristo, niko Kristo yadutumye ngo dukize, turondere icyari cyarazimiye. Haranira kwama wumvira Imana, kandi shira ku mutima wawe igikorwa Imana yagutumye gukora, aba arico umara iminsi yose usigaje kuri no uri kurakora. Kandi kugira ngo ibyo bibiri bya mbere bigushobokere, wamana inkomezi. Rondera inkomezi z'Imana mu gusenga, rondera inkomezi z'Imana mu kwisonzesha, rondera n'inkomezi z'Imana mu kwamusoma amajambo y'Imana no kuyashingura mu mutima wawe. Ube mu ijambo, ubeho ukora icyo ijambo rikubwira, kuko ijambo ry'Imana ni inkota ikomeye tugwanisha mu bigeragezo, kandi tukama tuneshesha iminsi yose. Imana ibwira Yoshua iti, Yoshua ndaguhagurukije mu isinzi ry'Abisirayeli, rongora ubwoko bwanje ubuja bukane Yorodani, mwinjire i Kanani mu gihugu cy'isezerano, kuko Mose umusabyi wanje yapfuye. Kugira ngo rero bizagushobokere kandi uzagira umugisha n'ikiganza cyiza muri buno bwoko, ibyanditswe byose biri mu gitabo ubishire ku mutima, ku murango no mwijoro. Ndakwipfurije gutira intambuko yindi mu kurangura ishaka n'ubugombe bw'Imana. Ndakwipfurije kumara imyaka usigaje uri gukora icyo Imana yagutumye gukora. Peu importe imyaka watakaje, peu importe amezi yabaye impfabusa, peu importe ibihe n'ibihe byahaciye uri mu buzimire, ariko uyu munsi ndagomba ngo ufate ingingo uti, ko ntitumye ku isi kandi ntiremye, uwandemye niwe yantumye, kandi icyo yantumye gukora nkwiye kugishitsa no kukirangura kugeza ku gupfa kwanje. Hama kugira ngo binshobokere rero, nihaye kwama numvira uwo muremyi wanje. Hama kandi kugira ngo binshobokere, nihaye kwamana ishaka ryo kumwiyegereza, ngo nindende bukigwa nkomeze, ninanirwa nshoboze, ninduha nduhure, nintegwa ntabare. Imana ihabwa icyubahiro. Ni iki kigo cy'uno munsi Kristo Yesu abamira umugisha cyane. Hama ikigwa cyejo gifise teme ivuga ku kuntu Kristo Yesu yatubereye akarorero mu ntambara ziwe agwana n'umubiri. Uno munsi nabikiye ku mayange. Yesu yaragwanye n'umubiri, yaragwanye n'isi, yaragwanye na Satani, ariko mu ntambara zose yaranesheje. Uno munsi nahagaze ku byatumye Kristo Yesu anesha muri izo ntambara zose, kugira ngo bikubere icyitegererezo nawe n'ikigwa ngo byigireko, hama nawe mu ntambara zawe zose urwana n'umubiri n'isi na Satani uzuneshe. Mugabo ku munsi w'ejo Yesu agwana n'umubiri yanesheje gute, yagwanye gute, byo twigisha natwe ikihe? Ni ku munsi w'ejo Kristo Yesu abamira umugisha cyane. Nuko nshuti za Kristo, iri niryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira namwe kuri uno munsi. Mwebwe mwese mwadukurikiranye, Uhoraho Imana abahezagire cyane. Hama woba utari bwakire agakiza ukifuza kwakira agakiza, canke woba wari warakiriye agakiza ariko mu nyuma ugasubira inyuma mu byaha, mugabo inyuma yo kumva ijambo ry'Imana ukifuza kugaruka kuri Kristo Yesu, nyandikira kuri WhatsApp yanje guteranya 255 99 488 Izi nizo nimero zanje za WhatsApp, unyandikire kugira ngo mbigufashemwo. Niba ugomba kwakira agakiza cyangwa ugomba gutunganya ubugingo ngo ugaruke kuri Kristo Yesu, tuzobigufashamwo. Eka nawe we ari ryambere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira ukabusangira nacyo, unyandikire kuri izo nimero. Ibisigaye ndushiza kubamagarira bene data kwihana no kureka ibyaha, muhindukire kandi mugororoke kuko iminsi ari mibi cyane. Ibisigaye murushirize kandi kudusengera. Musengere je nk'umukozi w'Imana muri kino gikorwa, munasengere kandi na kino gikorwa ngo Uhoraho Imana rushize kukizigama no kugishigikira mu nzira zose zishoboka. Kandi turabashimira namwebwe mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabafasha bikomeye cyane gose mu by'imwemu, mu busabikanye n'abandi mufise contact zabo no mu yandi magroupe yose ya WhatsApp murimwo. Uhoraho Imana azobibahezagirira nimwabikora mu bikunzi. Tuzokomeza kumusukurikira naho gutaha muzigama.